Turabaramukije cane bene data abakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana niyo tubipfurije mu vyanyu no mu banyu. Turabaye kandi ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha musanzwe mutunganirizwa na jewe Jean Manirambona, nkaba kandi ari jewe nsanzwe ndakibatunganiza nkongera nkakibashikiriza igihe cose kiba categuwe. None rero kino nico kiganiro ca mbere duteguye muri uno mwaka mushasha w'ibihumbi 2025. No musi tukaba turi ku itariki ya kabiri kumbure niho tugifatiye, ariko nibaza ko muzokibona ejo ku itariki ya gatatu. Twagomba dusangire amajambo y'Imana mu ntumbero yo gushishikara kubandanya kubana namwe kuri runo rubuga rwitwa Ntamvura Idahita TV, ngo dushishikare gusangira namwe nk'uko iyerekwa ryacu riri, dusangire namwe ijambo ry'Imana n'ibiganiro bitandukanye dusanzwe tubashikiriza kuri runo rubuga. Murazi ko tutabashikiriza kino kiganiro conyene igitondo gishasha, hari ikiganiro citwa Yaga Muganga kivuga ku magara y'abantu, impanuro muri rusangi zodufasha kubungabunga amagara meza. Hanyuma kandi turafite n'ikindi kiganiro citwa Umutsima w'Ubugingo, naco tuvugana ijambo ry'Imana mu buryo bw'inyigisho, novuga ngo inyigisho novuga ngo ziramvuye canke se zimara umwanya kumbure ufadika, aho tutaba tuvuga twirukana umwanya. Hariho n'ibindi biganiro twipfuza kudushikako muri kazoza bivanye n'ingene ibikorwa bizogenda vyaguka imyanya n'abadufasha kumbure kubishikiriza, ugasanga ni nkenerwa. Dusoma amajambo y'Imana rero tubona mu gitabo ca Ezira, ni igice c'10 dusoma duhereye ku murongo wa mbere, kumbure munyemere duhere ku murongo wa mbere, hanyuma rero tugeze ku murongo wa gatatu dusome imirongo 3 ya mbere yo muri kino gitabo ca Ezira, turabe ingene aya majambo avuga. Ijambo ry'umutwe canke indanzi y'amajambo nk'uko abandi bakunda kubivuga rivuga ngo Abisirayeli bivangura n'abanyamahanga. Dusome rero umurongo wa mbere uvuga ngo nuko Ezira agisenga yatura kandi arira yikubise hasi imbere y'ingoro y'Imana, ikoraniro rinini cane ry'Abisirayeli, abagabo n'abagore n'abana bakoranira ahari, kandi abantu bararira cane. Maze Shekaniya mwene Yehiyeli, umwe wo mu bandurutse kuri Elamu, abwira Ezira ati twacumuye ku Mana ko twabiriye abanyamahangakazi bo mu mahanga yo muri ibi bihugu. Yamara n'ahantu rero ndondera ijambo duhagararako rivuga ngo yamara naho bimeze bityo haracari ivyizigiro vy'uko Abisirayeli bokira. Nuko rero none dusezerana isezerano n'Imana yacu yuko twirukana abo bagore bose n'abana babyaye, dukurikiye inama yawe mugenzi, niyabubaha icagezwe c'Imana yacu, kandi bigenzwe nk'uko ivyagezwe bigera. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, amajambo dusomye ngomba ko duhagarara ku ijambo rivuga ngo haracari ivyizigiro vyo gukira. Imana yacu nihimbazwe. N'amajambo tuyabona kuri umurongo wa kabiri mu mpera, aho tubona hari amajambo avuga ngo yamara naho bimeze bityo haracari ivyizigiro vy'uko Abisirayeli bokira. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha c'uno munsi, n'ano majambo numva mfise nifuza gusangira namwe muri kino kiganiro cacu igitondo gishasha c'uno munsi. Aya majambo dusomye tubonye yuko ari mu gitabo citiriwe Ezira. Ni igitabo kumbure ngo mu kera habayeho ibihe wasanga ngo igitabo ca Ezira n'igitabo ca Nehemiya ngo vyari ibitabo bimwe vyari bifatanya, ariko mugabo kandi mu nyuma uko bagiye barasesangura Bibiliya basanga hariho ibice bisa muri bino bitabo bibiri. Muri kino gitabo baca barabona yuko iyo bija hose iyaba
iki gitabo cari c'umuntu umwe, Nehemiya na Ezira, umuntu umwe atari kwandika amashapitire abiri agizwe n'amajambo hafi asa 100%, yari kuba ari totorori canke se yari kuba ari subiramwo ibintu nyene nk'ivyo. Ntituzabwe no kuvuga kumbure amateka ya kino gitabo iyo byazananye byagenze gute, ibintu nyene nk'ivyo. Ariko mugabo kandi dutumbereye kuvuga ko muri kino gihe cari cagihe Abisirayeli bari baratwawe ari nyagano canke se ari inyambukira mu gihugu c'i Babuloni. Hanyuma rero ngaha tubonamwo amakuru y'ingene uyu muce w'abano Bisirayeli bagarutse bari baratwawe ari nyagano. Mu biganiro vyagiye birengana twarashoboye kuvugamwo yuko hariho abatwawe ari nyagano baratwarwa bakugwa Yerusalemu, ariko ngo habaho n'abandi bagiye basigara. Mbere ngo aho ukurikiranye cyane wasanga hasigaye novuga ngo abakiri bato cyane nk'abana badashobora kugenda muri ingendo za kiriya gihe zari ingendo ata miduga, ata mamoto, ata mabajaji, ata makinga, zari ingendo rero bagenda igihe kirekire. Mu kiganiro c'ubuheruka casozereye uyu mwaka waraye urenganye w'2024 twavuganye yuko urugendo rubakura ba Ezira iyo bari i Babuloni baduga baje i Yerusalemu ko rwabaye urugendo rw'amezi 5. Aho rero mutamwumva yuko urwo rugendo rwari urugendo rurerure. Rero birumvikana yuko hariho abantu bitari gushoboka ariko bagenda ingendo ndende nk'izo. Niyo mpamvu nk'abatamakazi, abatama bageze mu zabukuru n'abana bato cyane, hariho ukuntu wasanga nyene igihugu nticyasigaye kigaragara ata muntu n'umwe akirimwo. Rero iki gihe bari mu kinyago, ngomba kuvuga yuko hariho abari barasigaye i Yerusalemu. Muri iki gihe rero c'ikinyago bano ba Ezira baraje. Mu buheruka twabonye yuko Ezira yaduze akaja i Yerusalemu abihawe n'ikiganza ciza umwami novuga ngo Aritazeruzi amuha uruhusha rwo kugenda gukurikirana ivy'ingoro, ngo arabe ingoro i Yerusalemu iri kirubakwayo ingene bimeze n'ingene vyagenze. Imana yacu nihimbazwe. Iyo ngoro yari ingoro umwami Kuro yatanze deke canke icagezwe c'umwami Kuro nko mu mwaka w'530 ashiraho icagezwe kivuga yuko arekuye ngo ingoro y'i Yerusalemu yubakwe, kandi abantu batwawe ari nyagano ari nyambukira mu bihugu byose aganza yuko abahaye umwidegemvyo umwe wese agende asenga Imana iwabo. Imana yacu nidutabare. Si bino bintu ngomba gutebamwe mugabo rero ngomba muri make uko nza kumva nshobojwe dutinde dushike hano hantu rero twasomya no majambo. Rero muri iki gihe rero Ezira nkuko twabibonye ubuheruka aduzi Yerusalemu, kandi Ezira ngo yakomoka mu muryango wa Aroni. Ukurikiranye n'ibisekuruza vya Ezira, Ezira yari umuherezi kandi ngo yari umuntu w'incabwenge, ngo azi cane ivyagezwe vy'Imana y'Abisirayeli, mbere ngo akanabisigura akanavyigisha. Novuga ngo abikwigishije warumva bitahuye cane. Yari yararose novuga ngo umuhamagaro muri we, inzara n'inyota byo gusoma cane, byo gushira umutima ku kumenya ivyagezwe vy'Imana y'Abisirayeli. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero Ezira aduga ngo i Yerusalemu ajanye n'abandi bantu batari bake badondaguwe muri ibi bice birenganye imbere ya kino gice c'10. Amaze gushika rero ngo i Yerusalemu, hanyuma ngo asanga abantu b'i Yerusalemu barivanze n'ayandi mahanga, bagendeye mu ngeso mbi, basigaye bakora ivy'Imana itanezererwa, basigaye bakora novuga ngo ivy'abanyamahanga bose basigaye bakora. Hanyuma rero si ibyo gusa, mu byo bari barabujijwe
bari barabujijwe yuko badakwiye kuzorongora abagore bo mu yandi mahanga bo mu bindi bihugu bibanyi byabo, kuko bari abanyamahanga batari bafitaniye amasezerano n'Imana rurema. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Hanyuma rero Ezira ngo aje kino gihe afata umwanya wo gusomera abantu bari Yerusalemu ibyagezwe by'Imana, arabasomera byose ingene bimeze nk'uko umukozi w'Imana Mose yagiye abyandika muri bya bitabo bitanu bya Mose, ibyo gusubira mu byagezwe ingene amateka yabo ameze iby'Imana yari yarabageze yuko bakwiye kuzokubahiriza, ibyo badakwiye gukora n'ibyo bakwiye gukora, ingene bakwiye kubyifatamwo. Hanyuma rero ngo Ezira mbere ngo afata umwanya wo gusenga, ngo asenga yatura ibyaha by'ihanga ry'Imana, by'ubwoko bw'Imana by'Abisirayeli. Muri uko gusenga rero ngo yatura akonfesa, yihana, novuga ngo ku izina ry'igihugu cyose, ngo Abisirayeli nabo rero bagenzi biwe bari bamaze iminsi baraguye, bari bamaze iminsi bari kure y'Imana, bari bamaze iminsi novuga ngo barazimiriye mu byaha. Murumva yuko bivanze n'ayandi mahanga, kandi Imana yoyo ubwayo itashaka yuko bivanga n'ayo mahanga yandi yo mu bihugu bibakikuje. Imana yacu nidutabare rero ngo abantu ico gihe Imana novuga ngo ikangura imitima yabo, bumvise ibyo basomewe na Ezira, bumvise ibyo bagendeyemo, bumva baracumiswe mu mitima, bumva baratsinzwe, bumva baramenje, bumva barahemukiye Imana. Kubw'iyo ntumbero rero ngo baca rero nabo nyene ngo baraturikisha, bararira, bifatanya na Ezira, barababazwa n'ibyo bagendeyemwo, baricuza kuba barabigendeyemwo, barumva neza yuko mu mitima yabo batsinzwe kuba bagendeye mu by'Imana ibona ko ari bibi. Hanyuma rero muri ico gihe aha twabonye ngo rero uyu Shekaniya ngo mwene Yehiyeli umwe wo mu bandurutse ngo kuri Elamu abwira Ezira ati twacumuye ku Mana yacu ko twabiriye abanyamahangakazi bo mu mahanga yo muri ibi bihugu. Ni ukuvuga aremeje nawe arakonfirmye yuko ibyo bakoze ari bibi, ibyo bakoze ibidakogwa, bamenje, ndari kuvuga ngo bamenje nka maconco, baremera neza imbere y'Imana n'imbere y'umuherezi w'Imana, n'imbere y'umuherezi w'Imana Ezira ko ibyo bakoze atari byiza. Hanyuma rero atavuga ati mugabo rero nubwo biruko twisunze ukuntu Imana yacu imeze, naho bigeze kure, naho twamenje, naho twahemutse, naho twakoze ibibabaza Imana, naho twazimiriye mu by'Imana yacu itagomba yuko tuzimiriramwo, naho tumaze imyaka yose dukora iby'Imana itagomba yuko dukora, naho bimeze gutyo, yamara yewe muherezi w'Imana, yewe mukozi w'Imana Ezira, nubwo biruko haracariho ivyizigiro, kuko kuba byagenze gutya, kuba wewe waje biri mu rukundo rw'Imana. Imana iracatubabaye, Imana iracatwitayeho, Imana iracadukunda urukundo rutagira akagero. Kandi Imana mu masezerano yasezeraniye ba sogokuru na ba sokuru bacu harimo byuko nitwahindukira tugatumbera Imana yacu, tukihana, tukayibwira yuko twayihemukiye, twakoze ibidakogwa kw'Imana yacu,
nitwaza mu nyonga zayo tuzanywe no gusaba imbabazi, tuzanywe no kuvuga ngo Mana twaracumuye, Mana tubabarire, Mana nutwaze dutunganye, Mana turagomba kwemerwa nawe, tuzi ko Imana mu byo yasezeranye yuko izotugirira neza, ko abantu bitirirwa izina ryayo umunsi bazokwirimbura, umunsi bazosubiramo bakamenya neza yuko bagucumuye ko. Tuzi ko ibyo Imana yasezeranye, yewe Mana ibyo wasezeranye harimo iby'uko nawe uzotwumva, harimo isezerano rivuga ngo nzobumva ndi mu ijuru mparire ibyaha byabo, mbere si ibyaha byabo gusa nkize n'igihugu cyabo. None rero mukozi w'Imana Ezira, nibyo twaracumuye, nibyo twarahemutse, nibyo twagendeye mu bizira, nibyo twarababaje Imana yacu, ariko nubwo biri uko, iri niryo jambo riko narondera, nubwo bigeze kure, nubwo twakoze ibi bizira byose, ariko haracariho ivyizigiro vy'uko Abisirayeli bokira, haracariho ivyizigiro by'uko twotabagwa, biracakunda yuko twobabarirwa, kuko Imana ibi byose ntibikora pururiye, ntibikora nk'aho umenga iriko iratakaza umwanya, ahubwo ibikora kuko idukunda. Kandi Imana ntiyanka umunyabyaha haba namba, ahubwo ico yanka ni ibyaha by'umunyabyaha. Igihe cyose umunyabyaha yikuye ku ibyaha byiwe, igihe cyose umunyabyaha yihanye ibyaha byiwe, arababarirwa, Imana igasubira ikamwemera, agasubira akaba umwana w'Imana, imbabazi z'Imana zikamubonekako. None rero Ezira, ntacyo bitwaye kuba twaracumuye, ahubwo ikintu gihambaye cyane nuko twovyihana. Haracariho ivyizigiro rero vy'uko Abisirayeli bokira, biracashoboka, kuko haracariho ayandi mahirwe yotuma dukira. Haracariho amahirwe ya kabiri twocishirizwamo agakiza tugakira. Ayo mahirwe nayo anyegejwe mu masezerano twokwemera kugiriranira n'Imana yacu. Amasezerano yo kwihana, niko ukwihana gusa, tukihanira guhinduka, tukihanira guheba, tukihanira kureka, hanyuma tugata dufata aba bantu bose muri ibyo bihugu, aba bagore bose twashize mu rumago, twabiriye, twarongoye bo mu banyamahanga, tukabirukana tukabasubiza iwabo. Bigenze gutyo, twihanye, twatuye, tugaca tutako tukabirukana n'abana babo, tukabasezera, tukavavanura n'icitwa icaha, byoca bigenda neza, byoca bishoboka yuko dukira. Haracariho ivyizigiro vy'uko twokira. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha tuno munsi. Mu kiganiro c'ubuheruka cakurikiwe na kino kiganiro, novuga ngo casozereye umwaka, uyu mwaka warayurangiye, twaravuze ku ijambo ryavuga ngo iragi riruta umurariro. Muri ayo majambo twavuze, muze mukirabe kumbura batashoboye kukiraba, hariho abantu twavuze yuko kimwe mu bintu byakoze kuri Esawu nuko inyuma yuko yari amaze kwikura k'umugisha wo kuba samuragwa, aho amariye kuvuga ngo ibyo kuba samuragwa jewe bimariye iki, ko mbona ngomba nipfire nishwe n'inzara, wewe nyihera utwo duharage twawe wacopoye neza yewe muri umunange, hanyuma ibya samuragwa uzoheza utwaye naco bitwaye. Kimwe rero mu bintu byamukoze ko, si kubera yuko ubwa mbere na mbere
twovuga ngo ikintu nyamukuru ni uko ngo yabyikuye ko yabivuze akabyatura, ariko kimwe mu bintu byamukoze ko ngo ni uko ataronse amahirwe yo kwihana, ntiyaronse amahirwe yo gutunganya, yo gukemura kino kibazo cyahabaye, yo kwihana iki cyaha yakoze cyo kwaturisha akanwa kiwe yuko yihakanye byo kubasamuramo. Burya byumvikana ngo iyo ahengera irya nzara iheze amaze guhembuka akarongo utuguvu, hanyuma agaca yihana akavuga ati burya inzara niyo yabiteye, nayo ubundi ntibyavuye ku mutima, ahubwo mbere notuma nanjye ndondera ibindi nk'ibyo wambaye inshuro zingahe, ariko sinotakaza kubasamuragwa. Agaca yihana akicuza. Uko kwihana kwiwe ngo kwari kurepara, kwari gutunganya, kwari gukora, kwari gusanasana icyo gihengeri cyakwezwa nuko yavuze ngo ibyo kubasamuragwa ntacyo bimariye. Imana yacu ni gutabara. Bano b'Isirayeli rero ngaho bibonekana yuko mu yandi majambo ni nkaho bo batahuye neza yuko ikintu gihambaye gituma umuntu acigwa ku iteka rya nyuma ari igicuku y'umuntu ataba yaronse amahirwe yo kwihana. Ariko kw'iyo umuntu agiriwe amahirwe yo kwihana, kw'iyo umuntu yatuye agatunganya ibidatunganye, Imana imugwiza kw'imbabazi akemerwa n'Imana. Imana yacu nidutabare. Ndiyumvira ni mbega iyo uyu Shekani yatavuga gutya, iyo Abisirayeli baca barekerana ntibicuze, ntibababazwe n'ibyaha bakoze, mbega mwibaza ngo imbabazi bari kuzironka? Ntibyari gukunda. Ariko uyu agira ihishurirwa, agira iyerekwa, aravuga ngo haracariho ivyizigiro vyotuma dutabagwa. Ivyizigiro vyotuma dutabagwa ni uko twihana, tukamaramaza, tugashiraho isezerano, tugafata ingingo ko duhevye kandi tuvabanuye n'ivyatwigije kure y'Imana. Imana yacu nihimbazwe neza. Tubakunze kino kiganiro gitondo gishasha. Rero tugomba duhako tugarukiriza ngaha kumbure bivanye n'ubushuhe butabura. Urabona ko ibiyaga byamaze kuyaga, ariko mugabo nari ntumbere kuvuga iki, birashoboka nawe kumaze iminsi mu bihe bitari byiza, duhereye ku bihe byo kuba kure y'Imana, ugasanga uri mu bihe wakorokeye mu ngeso mbi kanaka, ugasanga uri mu bihe umaze iminsi mu bihe wakorekeye mu buja bw'icaha iki canke kiriya, ugasanga cyarakuganje, cyarakugize umuja, cyakwigije kure y'Imana, cyagushize kure y'Imana, ugasanga ibyo bintu ubimaze n'igihe ubibohewemwo, mbere wumva umego ntibyoba bigikunda yuko wobivamo. Ariko mugabo iri jambo twasomye ritweretse ngo haracariho ivyizigiro, biracashoboka yuko umuntu w'Imana atabagwa, biracashoboka. Haracariho ivyizigiro vy'uko Abisirayeli botabagwa, vy'uko Abisirayeli bokira. Ibi bintu bakorokeyemwo si ingwara idakira, kuko umuti wayo urahari. Naho umuti w'ibyo umazemo iminsi, umuti w'ibyo umaze iminsi ubohewemwo, umuti w'ibyakwigije kure y'Imana, umuti w'ibyagukuye hafi y'Imana, uwo muti uracariho, kuko Imana iracari ku ntebe y'imbabazi, kandi nawe uracahumeka impwemu z'abazima. Biracakunda ko waturisha akanwa kawe ukavuga ngo Mana numbabarire ibyo mazemo iminsi byashize kure yawe, ariko ndumvise ko bigishoboka, naho byotukura tukutuku, naho byokwirabura tsikiri, biracakunda yuko wobihindura ukabyeza nka sheregi canke nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha tuno munsi, none rero nuko iyo umuntu yakorokeye mu bintu bitameze neza, iyo umuntu yakorokeye mu byaha,
iyo umuntu yakorekeye mu ngeso mbi, kimwe mu bigwanishwa bikomeye satani amuzanira, amwereka yuko ataco bikimaze, bituma bigikunda ko akizwa, naho yokwihana yohava aca bisubiramwo. Satani akaguma amwereka yuko naho yoja kubyato ataco bimaze, kuko n'ubundi yohava asanga n'ubundi yabisubiyemwo, akamwereka yuko bidakunda yuko ico kintu agiheba, ko camaze kumukoloniza, camaze kumuboha, camaze kumugira umuja, camaze kumugira umwasi w'Imana, ko bidakunda yuko imbabazi yozironka. Ariko imbere yuko umuntu akorokera mu caha, Satani amubwira ngo genda ugomba ubikore, ejo none ntuzokwihana, ejo siko wa muhungu uzokwihana. Hari urabona bashize mu gasho ngo ni kubera ko yihanye ko yacumuye, none niwasaba Imana imbabazi, akamwereka n'imirongo muri Bibiliya, niwasaba Imana imbabazi Imana ntice kubabarira, ngo mubikore nta ngorane. Ariko amaze kubikorokeramwo, Satani agaca amwereka yuko yameje kabaye, bitoba bigikunda yuko ababarirwa. Imana yacu nidutabare. Ariko nkuzaniye iyi message ivuga ngo biracashoboka, haracariho ivyizigiro by'uko wokira. Aba bantu indwara bari bagwaye si yacakira gusa, si y'ubukene, ahubwo kimwe mu bintu byari bibahanze, byari byabigije kure y'Imana, n'aya magorwa y'ibyaha bari bakorokeye. None rero sinzi we uri kurakurikirana kino kiganiro igitondo gishaje cy'uno munsi, ingene nawe bimeze, mbega imigenderanire yawe n'Imana yifashe gute? Usanze wirabye mu mutima, hariho ibyo wotunganya, hariho ibyo wobwira Imana ngo Mana numbabarire, byarangoye, maze iminsi mboshwe n'ibi. Mbega wumva hari icyo wobwira Imana ati Mana numvize ko imbabazi, ndakwingize ngo imbabazi zawe zimboneke, ko nanjye haracariho ivyizigiro by'uko nokira, ndemeye kuvavanwa na bino, ndemeye gufata ingingo, ndemeye kwihana, ndemeye gutunganya ibidatunganye, ndemeye kuza imbere zawe. Wumva ari ibyo wobwira Imana, haracariho ivyizigiro by'uko wokira. Si ibyo gusa, ushobora no kuba mu bihe bidasanzwe by'ibibazo, by'ubukene, by'amageragezwa, by'intambara, by'uruhamo, ugasanga urugarijwe imbere n'inyuma, ubona umengo nta gutabarwa gushoboka. Ariko no muri ibyo nabyo wemeye ugatunganya ingeso, birashoboka cyane, haracariho ibyizigiro by'uko wotabarwa. Naho byo bibazo by'amadeni, naho byo bibazo by'indwara, naho byo bibazo byo mu kibano, naho byo bibazo byaho upanze, naho byo bibazo bijyanye n'akazi, ubushomeri n'ibibazo bindi bitandukanye ufise, biracashoboka, haracariho ivyizigiro by'uko nawe wotabarwa. No muri ibyo bihe, hamwe wokuraho ico mupfa n'Imana, Imana ikaronka inzira yo kugutabara no kugukiza. Nano majambo twumvise, katugarukize ngaha kuvuga menshi siko kuyamara, harashushe cyane ntibyoroshe. Dusenga Imana rero n'umuhigwe umuntu akiri muri uno mwanya avuga ngo jewe umwanya nemeye kuzamwe imbere y'Imana, ni umwanya uvuga ngo Mana nemeye gufata ingingo, nemeye kwihana, nemeye gutunganya ibidatunganye bimboneka ko, nemegwe nawe, hanyuma mbone gukira, kuko biracashoboka yuko nkira. Uyu muntu n'umuhigwe, kuko n'ibibazo bindi afise, bya bibazo by'uburyo, ibibazo by'ubuzima bwa misi yose, ibibazo by'amikoro, ibibazo by'amagara make, ibibazo bidafise inyishu muri kino gihe ubuzima buzimbye, birakunda kuko Imana iraronka aho ibicisha kugira ngo imwugurire inzira z'umugisha, kubera yuko icaha cigiza umuntu kure y'Imana, igatuma n'amayira yari kuguruka yugagwa. Ariko iyo umuntu atunganije ibidatunganye, birakunda yuko n'izindi nzira zuguruka, kubera Imana uba usubijeho imigenderanire myiza hagati yawe n'Imana. Ariko n'umuhombe umuntu abona ko ibintu bitagenze neza, abona ko ari kure y'Imana, abona ko yacumuye, abona ko yamenje, akaguma yumvira ijwi rimubwira ngo ntibigikunda, nawe wokwihana uzobisubiramwo, none mbega nibyo ukunda kubiheba wewe, karamaze kuba wewe ntiwo gucemerwa n'Imana. Agaca yumvira ayo majwi ya shetani, umuntu n'umuhombe, kubera kwagukira nikuronka aho kuzanana. Ariko mugabo gukira
bikuzanana muri kuno kwemera ko umuntu yacumuye agafata ingingo yo kubivamo no kwivavanura n'ibyamwigije kure y'Imana hanyuma akabona gukira. Dusenga Imana. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise. Urakoze kuganiriza imitima yacu utubwira yuko hakiriho ibyizigiro byo gutabarwa, byo gukira, hamwe umuntu wese yokwemera kwihana no gutunganya ingeso, akemera kwigiza kure, kuvavanura n'ibyamwigije kure yawe. None Mana, umuntu akurikiranye kino kiganiro, umutima wiwe ukaba umaze iminsi ubohewe mu byaha, umutima wiwe ukaba umaze iminsi ubohewe mu bitaguhimbara, uyu muntu numugwize kwimbabazi, numugirire neza, numwiyereke. Umuntu wese yaturishije akanwa ke avuga ngo Mana mbabarira, numweze umutunganye yemerwe nawe, hanyuma abone gukira no gukizwa ibibazo byose yarari mutumubereje muri byose. Urakoze kuri Imana, turagushimiye. Ushishikare kwirirwana n'abakozi ba kino kiganiro igitondo gishasha, batakurirwa hose, ubabere inyishu, ubabere umutabazi mu bibazo n'imitwaro byose bibafise, bibahanze, bibahangayikije, bihagaze imbere yabo, mu izina ryawe gera Kristo Yesu tubisabye tubyizeye, amen.